Ati bakunzi muriko mukurikira ikiganiro umusomyi wa Bibiliya. Ubu ni wa mwanya mwiza mu kuraba ikiganiro umusomyi wa Bibiliya mutegurirwa n'ishira hamwe umuryango w'abasoma Bibiliya mu Burundi. Uyu munsi muri kumwe na jewe n'Inyibuka Leonidas, naguye kino kiganiro hamwe na Akimana Patrick. Turi kumwe kandi n'umupfasoni Irakoze Kasia. Ego. Hanyuma uyu munsi tuza kuganira ku majambo y'Imana dukura mu gitabo c'abacamanza. Tuza gusoma igice ca 5 duhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 15. Imbere yuko dusoma ano majambo mu gitabo c'abacamanza, nashaka ndabibutse gatonya kino gitabo c'abacamanza tuganira ko uyu munsi ni gitabo by'ukuri cerekana inkuru y'Abisirayeli igihe bari baravuye mu gihugu ca Egiputa begereje gushika mu gihugu c'Ikanani, n'igihe bari mu gihugu nyene c'Ikanani, kandi turabona ingene ibihe bimwe bimwe Abisirayeli iyo bagararije Imana barabona umwidegemvyo, Imana ikabareka bagategwa n'abansi babo, Imana ikabareka bakagira ingorane kugira ngo noneho bakubita agatima mpembero bagaruke barondere uhoraho babane nawe. Rero by'ukuri ni mwayo majambo mbere yo mu gitabo c'abacamanza mubonamwo abahizi nka ba Debora, mubonamwo nka Gideyoni nawe yabaye umuhizi, mubonamwo nka bitwa ba Samusoni, nimba mumenyereye gusoma inkuru za Bibiliya. Uyu munsi rero tuja gusoma inkuru dukura mu gihimba ca 5 duhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 15. Imbere rero yuko dusoma aya majambo, nagira ndabatumire mu nkundire tubanze dusenge Imana, kuko twebwe dufise umuco kuvuga ngo umusiguzi wa mbere mwiza w'igitabo nuwo yacanditse. Rero tuzi neza ko Bibiliya ni ijambo ry'Imana ryahumetswe n'Imana, nubwo ryanditswe n'abantu mugabo bari barongowe na mpwemu w'Imana. Nico gituma rero mwodukundira tugafatana kano kanya kugira ngo dutangure dusaba Imana itumurikire no muco yagira ngo ze kuganira amajambo agirira akamaro mwego ariko baratwumva nkuko natwe yatugiriye akamaro. Dusenge. Data wo mwijuru, mu izina rya Yesu turagushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye kugira dusangire iki kiganiro, tugisangira n'abari kure n'abari hafi bariko baradukurikira. Mana turasavye ngo mpwemo yera abane natwe igihe tuvuga amajambo yawe, nkuko umusivyi wawe Dawidi yasenze avuga ngo uhezesha amaso yanje kugira ngo ntahure ibitangaza byo mu byanditswe nawe vyera. Natwe mwamu utahuze n'abatwumva, uturongore ntaba ari twebwe ariko izina ryawe rihabwa icubahiro. Nitwaganira kuri ano majambo, buri wese ariko aradukwikira muri kino kiganiro aze kuvaho yarose umugisha w'ijambo ryawe, aje kuvaho ari nico yatahuye, aje kuvaho ari nico wagiye gushira mu ngiro mu buzima bwiwe bwa misi yose. Dusenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Nshuti bakunzi muriko muradukurikira, nico gituma rero twabasaba kubatumira kugira ngo muze hafi yacu, mufate Bibiliya zanyu musangire natwe ijambo ry'Imana tubanje gusoma aya majambo y'Imana, kuko ni ijambo ry'Imana murazi ravuga ngo hahigwa ubwira gutega hasi, hahigwa usoma kandi hahigwa numva amajambo yavugijwe muri kino gitabo ngo igihe kiri hafi. Reka rero dusome aya majambo y'Imana. Kuri uyu munsi Debora na Baraki mwene Abinowamu bararirimba bati nimuhimbaze uhoraho ko habonetse abatware b'intwari bo kurongora Abisirayeli mu rukambye, abantu bagahiba amagara yabo bavyigombeye. Nimwumve yemwe bami mutega amatwi namwe baganwa, nanje ndirimbira uhoraho, ndirimbe ishimwe ry'uhoraho Imana y'Abisirayeli. Ewe uhoraho, igihe wava Iseyiri ukisidukira uvuye mu ntara ya Edomu, isi yahinze agashitsi, ijuru rirajojota, mbere ibicu bijojota amazi, imisozi yanyiganyigiye imbere y'uhoraho, na Sinayi bigenda gutyo imbere y'uhoraho Imana y'Abisirayeli. Mu gihe ca Shamugani mwene Anati no mu gihe ca Yayeli inzira zihita zari zasivye, abahita bari basigaye bajana utuyira two mu mucamo,
ntihari hagisigaye abo kurongora abisirayeli kugeza ubwo jewe Debora nahagurutse mpaguruka ndo muvyeyi w'abisirayeli igihe bitoraniriza izindi mana intambara zaciye zishika ku marembo yabo nta nkinzo canke icumu vyari bikiboneka mu Bisirayeli naho bo b'ibihumbi 40 umutima wanje wose uri kubarongora abisirayeli kubahevye amagara yabo mu bantu nimuhimbaza Uhoraho yemwe abagendera ku ndogoba z'ibihororo yemwe abicariye ku mikeka myiza yemwe abari ku nzira nimuririmbe aho bavuga ibicuba ku ngomero z'inka abariho batazirira Uhoraho kubw'intsinzi yiwe kubw'intsinzi yiwe arongoye abisirayeli aho niho abantu b'Uhoraho bamanutse bagatamaza mu marembo yabo ikangure Debora ikangure ushire ko uririmbe haguruka Baraki wijanire imbohe ewe mwene Abinowamu amasigarira y'abahambaye n'ay'abanyagihugu baramanuka uramanukanwa no kuntabara abahizi Abefurayimu bamanuka mu mwonga ari mwebwe bakurikiye yemwe b'Abenyamini bivanze mu banyu mu bamakiri bamanuka hamanuka intwazangabo mu Bazebuloni hamanuka abatwaye intahe y'ubutware abaganga bo mu Bisakari bari kumwe na Debora mbere Abisakari bakurikira Baraki bitera mu mwonga bamukurikiye inyuma ku migezi y'Abareyubeni habaye kwiburanya gukomeye nuko aya niyo majambo dusangira uyu munsi nagira ntumire umuvukanyi Patrick tugomba utuganirire muri ano majambo dusomira umunsi abariko baratwumva bashobore gutahura neza mbega amajambo dusomye no munsi avuga iki canke yo bavuga kurinde. Murakoze cyane aya majambo turiko turaganira uno munsi aravuga cyane ku ndirimbo ya Debora na Baraki ingene baririmbye bamaze gutsinda urugamba bariko baragwana nkuko tubibona mu gice ca 4 nigihe bari bamaze novuga bafashwe nabi bababaye ariko baja ku rugamba barongowe na Baraki hamwe na Debora yari umucamanza akaba n'umuvugishwa w'Abisirayeli baja ku rugamba bamaze gutsinda niho baririmba ino ndirimbo na cyane two turaraba muri kino gice guhera ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 5 turabona ingene baririmbye hanyuma berekana ubushobozi bw'Imana. Aha ku murongo wa 4 ho baravuga ngo ewe Uhoraho igihe wava Iseyiri ukisidukira uvuye mu ntara ya Edomu isi yahinze agashitsi ijuru rirajojota. Ibi bitwereka yuko bariko barerekana ubushobozi bw'Imana, berekana yuko iyi Imana ihagurutse isi yose irahungabana. Turiko turaraba hepfo ku murongo wa 6 gushika ku 9 umuririmbyi yerekana ingene bari mu bihe bitoroshe, bari basigaye bagenda barabunda nta muntu yaragiseruka yerekane ngo jewe ngo ndumukuru w'Abisirayeli nije ndongoye ingabo, bari baramaze nkoreshe kwiyakira. Yego bari baramaze kwiyakira aho batashobora kubona bati uwo turongora yobande muri bino bihe bitoroshe aho bari bafashwe nabi. Turiko turaraba ubandanije imbere guhera ku murongo w'icumi gushika ku murongo w'15 berekana ingene Debora na Baraki bamaze guhamagara ingabo z'Abisirayeli kuja kugwana nubwo bari bake ari imiryango 12 gusa kuza kugwanya uno mwami Yabina w'ikanani ntivyari ibintu byoroshe by'ukuri, ariko mu mpera zino ndirimbo berekana ko iyo umuntu ahagurukijwe n'Imana aratsinda. Bariko berekana ingene nubwo bari bake kubera bari bahagurutse bashigikiwe n'Uhoraho bakurikije uko Imana yari yabwiye Debora
barashoboye gutsinda baca batera ino ndirimbo y'amashimwe itewe na Debora bashimira Imana ku nkomezi zayo ko ari Imana yihagurutse isi yose inyiganga igahungabana ishoboza abo yahagurukije. Nico muri rusanga n'amajambo ari mwino ndirimbo ya Debora ariko aratubwira. Murakoze. By'ukuri indirimbo irerekana intsinzi. Ndaga masabe mufasoni Rasia nawe mbega namwe mutubwira mwami w'amajambo yavuze kuri twosigana mu nkuno munsi twokura nk'abakristo muri ino ndirimbo ya Debora na Baraki. Murakoze cyane. Ukuri twokura muri aya majambo tubona muri iyi ndirimbo ya Debora, kimwe kuva ku murongo wa mbere kugera ku wa gatanu, turabona ko by'ukuri intsinzi yuko Imana ariyo itanga intsinzi. Turabona yuko nko ku murongo wa kane ngo uhoraho igihe wava ngo Iseyiri ukisidukira uvuye mu ntara ya Edomu. By'ukuri karerekana yuko ni Imana itanga intsinzi, si nguvu z'umuntu, si ubukomezi bw'umuntu, sama yari biriya na biriya, ariko Imana niyo ituma bikunda. Turabona no kuva ku murongo wa gatandatu kugera ku murongo w'umunani yuko by'ukuri kuri twumvamo nuko iyo abantu bahevye Imana byama bitera akaga misi yose. Hari ingaruka byama bitera mu gihe iyo abantu bahisemo gufata inzira zabo. Turabona yuko Abisirayeli kuguhagarika by'ukuri kureka kubaha Imana byatumye bibarongorera, byatumye habura umurongozi. Cyo ni kimwe, bituma baja mu ruhagarara bagira ubwoba, bituma batangura gusenga ibigirwamana. Turabibona ku murongo w'umunani. Turabona yuko habaye n'ingaruka yuko ndetse n'igisirikare harabura ingabo, haraba by'ukuri guhungabana mu buryo bwose. Kundi kuri dushobora kubonamwo, turabona kuva ku murongo w'9 kugera ku murongo wa 11 ko Imana irakoresha abantu bitanga, abantu by'ukuri bafise uwo mutima. Debora avuga ati ngo umutima wanje wose umaze kubona ingorane ziriko ziraba icatumye ahaguruka, avuga ati ngo umutima wanje wose uri kubarongora Abisirayeli. Kuba harabayemwo muri wa kumva uko gushaka abikunze ko turabibona ndetse no ku murongo wa 2 habwo ngo abantu ngo bahivye amagara yabo babikunze. Uko kwitanga Imana iragushigikira cyane kandi Imana igatuma bikunda. Ndetse no ku murongo kuva ku murongo wa 12 kugera ku murongo wa 15 turabona yuko Imana iduhamagara kwikangura no guhaguruka gutabara mu gihe hariko haraba ibitagenda neza. Imana irashaka rero yuko niyo tubona ibintu bitariko biragenda neza ntituba abantu barekerana gusa. Oya, ariko twumve yuko ndafise uruhara kugira ngo uno munsi biriko biragenda nabi bishobore kugenda neza. Nivyo muri rusange numvamo. Murakoze cyane. Ku by'ukuri indirimbo turabona ko indirimbo ziba zifise intumbero zitandukanye. Yego. Hari indirimbo baririmba ku rugamba rutanguye kugira ngo batere intege. Hari n'indirimbo abantu bashobora kuririmba iyo urugamba ruheze bariko bigina intsinzi. Yego. Hari n'indirimbo z'ubuhizi twabonye bahamagabo ngaha ngo aho bavuga ibicuba ku ngomero zinga. Hari izo ndirimbo rero bashobora kuririmba mu gihe bahayagiza ibikorwa vyiza, bahayagiza ibitungwa vyabo. Ikindi murabona kuri 10 bavuze ngo bagendera ku ndogoba z'ibihororo. Abo bari abantu bagiye mu rugamba n'abicaye baruhuka nabo nyine indirimbo z'akaruhuko zo kunezerwa. No kuvuga rero aha hantu ico tubona mino ndirimbo cyangwa n'umengo barakoranije abantu batandukanye. Bavuzemwo abami, bavuzemwo barahamagara mbere n'imisozi, baravuga n'abaganwa barabashiramwo.
bahamagara abagendera ku mafara, bahamagara bungeri, baca barahamagara abari imbere y'abandi Debora na Baraki ngo nibikango. Aya majambo ga Madame Rasia, aba bantu batandukanye Debora na Baraki batumira bashiramo kugira indirimbo nyene bihimba inezera Imana. Bivyo twigisha iki natwe mu bikorwa vyajanke mu ndirimbo turimbo no munsi. Turabona yuko vy'ukuri uku kwigena kimwe bariko barigena intsinzi Imana yari ihejeje kubahereza ku bansi babo. Turabona ko vy'ukuri uku guhimbaza cyangwa gutazira bariko barashima Imana ivyo yabakoreye, ko uko guhimbaza gutuma kugutazira gutuma guhuza abantu, bagatuma abantu bagira ubumwe kugira ngo bashobore gukora igikorwa, kuko turabona ko kuntu yagiye aradoma ko avuga abaganwa, avuga bariya na bariya, kwari kugira ngo bose abahamagare ku kwibuka iby'Imana. Harimwo uko byo dushobora ngira no gukoresha ururimi rw'inyamahanga, iyo signe de reconnaissance, uko gutahura kumva nimuze nimurabe nimwihweze iby'Imana yakoze, ntitukabyibagire, kuko turabona ko kukwibagira canke ndetse kugusubira inyuma kwabo kwama kuva kukwibagira iby'Imana yakoze kuva kera. Ibi rero ni byiza, birafasha cane gose kukudoma kugira ngo ntibumve yuko hari abakwiye gusigwa inyuma, ariko iby'Imana yaremye nabo yaremye ko bihamagara guhimbaza izina ryayo. Ndabona rero kuvyukuri ugombye kuvuga uti aha hantu iyi ndirimbo ya Debora na Baraki barerekana ko n'intsinzi yavuye mu bumwe bw'abantu benshi cane gose, bitari ivyo abantu babiri Debora na Baraki ngo bavyishimire ko babaye imena bagire y'abandi, ariko burya barongoye abandi. Mugabo je mbona yuko yagombye kuvuga ko harimo n'abandi. Hari n'igihe bavuze ngo hariho amasigarira y'abahambaye n'ay'abanyagihugu ngo baramanuka, uhoraho amanukanwa no tutabara abahizi. Zirikana rero ko uru rugamba naho bari abarongozi ari babiri, ntabwo ari bo bonyene bagwanye mu rugamba. Mbere hariho usubye mu gice gihereza, Debora yari yavuze ko Imana yamutumye kwahabwira Baraki ngo ahagurukane ngo bagende kugwanya witwa Sisera, yari umugabisha w'ingabo z'umwami yitwa Yabina yatwara Kanani. Ariko Baraki acaragira ubwo bati oya, naho Imana yabikubariye banduze tujane wewe Debora, ndabe ko ari ivyo. Debora aravuga ati nivyo ndaje tujane, mugabo uzabona ko intsinzi agateka kawe kazogabanuka. Imana izoshicisha intsinzi ku mugore. Umuntu rero yitwa Sisera umugore niwe yashoboye kwica uwitwa Yayeli, niwe yashoboye kwica Sisera umugabisha w'ingabo. Yego, nkuko imuvugisha bivuze bicaye bagutyo. Rero vy'ukuri urugamba no gwa bose, na Debora yavuze ko intsinzi izoharwa ku mugore. Ntabwo ari Debora yishe Sisera, Sisera yishwe nande na Yayeli. Nico gituma rero ikindi mwabona mwoga Patrick, mbega kubona indirimbo bavuga ngo ni ya Debora, mugabo akaca avuga ngo kuri uwo munsi Debora na Baraki mwe na bino wabo bararirimba, bigufasha iki mu buzima bwa misi yose twogira abandi muri kino gisomo? Ikintu bimfasha mu buzima bwa misi yose ni vy'ukuri Debora na Baraki sibo bagwanye bonyene, mbere ugiye kuraba bararongoye abandi. Igihe umuntu arongoye abandi ku kintu ciza cyose bakagishikako, umuntu ashobora kuba arongoye korale, arashobora kuba arongoye ibindi bintu haba mu muryango, iyo babishitseko ivyo bintu barashobora kubikwitirira bakumva hari ico bokora. Nkuko habaye indirimbo ya Debora, suko ari we yagwanye wenyene, mugabo kubera yarongoye abantu neza bagashika ku Imana yavuze, baramwitiriye ino ndirimbo nubwo atari we yagwanye wenyene. Murakoze. Mbega Madame Rasia, we nk'umukenyezi, aha hantu tuhabonye ngo abarongora ntibari bakibishobora, ingabo zari zabuze, abantu ngo habociye ku gatumba habona amemeza bagororotse bakagenda babunze ngo baca ku mucamo
murazi ko ari hajya hafi y'umwonga y'inkengera kumunyika kuko duze ku mpinga y'umusozi baca bakubona baba bangira rumwe bagaca banyigira mugabo baca tubona umuntu nka Debora wigarasiya nka wewe mu bihe turimo baravuga agateka k'abakenyezi baravuga ngo abakenyezi murashoboye none ubu nabo bishira muri no jambo ry'Imana ukatubwira muri make uko vyumva muri aya majambo turabona yuko vy'ukuri Imana ishobora guhagurutsa uwo ari we wese ishobora gukoresha uwo ari we wese ititaye ngo ni umugabo canke ngo ni umukenyezi ivuga yuko nkuko twatanguye tuyivuga mu ntango yuko by'ukuri ni Imana itanga intsinzi ntiva ku muntu ariko ugize umutima akumva agize umutima uranja gusa no kwemera gukoreshwa n'Imana kuba igikoresho by'ukuri Imana iramukoresha ibyo bohitse aha rero nico ahanini nyatwo hagarara ko mu kuvuga tutahagaze ndetse no ku by'agateka k'abakenyezi n'ivyo bariya n'abandi bavuga ariko gusa nuko uba uhoraho wese Imana iramwemera ndavyumva cyane ndazi ko ruca bugufi ivyo atari kibazo cyawe ariko musomye umurongo Debora we yavuze ati ntihari hagisigaye abo kurongora Isirayeli kugeza ubwo jewe Debora nahagurutse muhaguruka n'umuvyeyi wa Isirayeli navyo kurumva iyi ntahe uwo mupfasoni yumva yari yishimye canke yashinze intahe ko Imana yamuhagurukije abandi bavuga bati ngira abakenyezi igihe abagabo bose kanse Imana yihagurukiriza abakenyezi ubu ntavyo urumva ego barakunze kubivuga ariko ahariko aravuga uburyo ukungene yahagurutse igihe yahagurutsemwo ukungene abantu bari babayeho kandi twibuke kwaha kuba gusubira inyuma kw'Abisirayeli byatuma haca haza abantu baza kubagwanya Imana yaragurutse abantu hama bagahaguruka bagatakambira uhoraho Imana igahagurutsa abantu muri bo nyene kuguhaguruka kwiwe rero hama kaca haguruka navuga ati ngo mpaguruka ndi umuvyeyi w'Abisirayeli by'ukuri yarumva yuko n'uruhara rwiwe ntegereza kugira ico nkora hama kandi turebona yuko ntihazanye n'umutima wo kuza umenga ariko arirata no kwiyemera ahubwo yazanye wa mutima w'ubuvyeyi adashaka kari waboneka ariko kumva ko yofata ukuboko abandi ubwo rero ndetse muri uwo mutima w'ubuvyeyi n'Imana inawo duhamagariramwo kutumva ko tworyoherwa ko ari twe twakoze igikorwa gusa ariko kumva yuko ndashobora gufata uwundi kuboko ndashobora gutera intege uwundi haguruka ukore Imana iri kumwe natwe kurana ko ari we yahagurukanye uwo mutima w'ubuvyeyi nibaza ko ariko avuga ko umene yaje gutera intege Baraki kabwira ati burya Imana ni wowe nyene kandi ni urongoye ingabo Imana ikeneye gukoresha wewe hama umutima w'ubyacu acakomeza kugaragaza gukomeza kumutera intege no mu gihe afise ubwoba kuko abantu bari bugarijwe n'ubwoba ibyo rero nakaroro keza na cane kuri twebwe abakenyezi kuri mwebwe abakenyezi kuko umuntu amaze kuvuga ati naje nk'umuvyeyi ntaba yishyize hejuru y'abagabo n'akare tusanzwe tuzi ko abakenyezi muri abavyeyi murakubahwa rero nico gituma twavuga tuti uwo mutima wa Debora ukwiye kuba mu bakenyezi benshi bubaha Imana iyo bahagurutse nk'abavyeyi badahagurutse ari kuvuga ngo twe n'abagabo turi co kimwe aho birashobora kugira ingaruka nziza bikazana ivyamwa vyinshi cane gusumba igihe bavuga ngo umwe mu ruhande uwundi mu rundi banyinyurana rero umutima aha twese turatahuye ko Debora kabisa yarabaye intwari yarabaye umufasoni w'umuhizikazi riri ikintu kiraduhimbara dusubira inyuma gato ga Patrick mbega hakuhereye uravye umurongo w'umunani kara umurongo w'umunani ubona cane izi ntambara zari zatumye Abisirayeli babura ijambo babura ijunja babura abarongozi bakakubitwa n'abansi vyari biki canke nimba ivyo byashikiye Abisirayeli byo dushikira natwe kugira ngo twirabe hakiri kare ntiduhave tuba nk'uko Abisirayeli bari barabaye murakoze cyane ubwa mbere twamaze kumva yuko intsinzi itangwa n'Imana kuno murongo w'umunani ni gihe Abisirayeli bari bitoranirije izindi mana intambara zaciye zishika ku marembo yabo kuko bakiriko barasenga Imana y'ukuri bataraja mu bigirwamana Imana niyo yari kirabagwanirira rero igihe bitoranirije izindi mana intsinzi ivuye ku Mana ico gihe isa ni yari yabavuyeko
bica bituma baca mw'ivyo bintu vyo kugenda barabundabunda ku micamo batagomba uwabona kuko inkomezi zari zabavuyemo. Rero igihe umuntu avuye ku Mana akayibangikanya n'ibindi bintu bitagororotse, ni ivy'ukuri nkuko bavuga ngo umunyakibi ntashobora guhagarara mu ikoraniro ry'abagororotse. Iyo umuntu abaye umunyakibi akava ku Mana arabundabunda ibintu vyose bikaza bikamwisekako, intambara, ibintu vyose Satani aramuronka akaryo agashika no kwirembiwe eka ndetse no mu rugiwe akonona vyinshi. Ego. None Madame Rasi, ubu intambara uno munsi mu Burundi ntituri imbere y'intambara zari ku Bisirayeli bari impande y'Ikanani canke bageze Kanani. Ubu tuvuye muri biriya bice byo muri Aziya tukaba turi ngaha mu Burundi, mbega natwe hari ibintu bisa n'ibi vyari mw'iki gihe vyoba biri kuri twebwe? Nimba kwari kunanirwa, nimba zari ingorane bagira kubera bagiye mu zindi mana, mbega hariho natwe bisa n'ivyo vyoba biri muri kino gihugu cacu? Kandi mbega ni gute twobivamwo, tubivuyemo twasha dukora iki? Murakoze cyane. Izi ntambara zivugwa ngaha nuko ca mbere intambara iranahera mu muntu ubwiwe indani muri we, kuko iyo umuntu avuye ku Mana haraba ihungabana, hakaba ihungabana ry'umutima, umuntu agahungabana mu mushaha wiwe, hama uko guhungabana kuza gutuma n'abankikuje baca bahungabana, kuko uko nkomeza guhungabana muri jewe niko nkomeza guhungabanya abandi, gukora ibitabereye, ku buryo usanga n'umuntu akuvugishije akantu gato uramuranda muri n'ishuye ukuntu gutyo, ugasanga biko bizana indyane, biko bizana ishari, gutyo ugasanga mu kibano kuguhungabana nk'akarero hashobora kubaho guhungabana nko mu buryo no munsi turavuga canke turanabona hari ubukene muri rusangi, hama ico kuguhungabana kugatuma umuntu aja mu kurondera uburyo ashobora kwiziganiriza ibintu mu nzira itariyo itagororotse. Uko rero hari uburyo bwinshi umuntu ashobora guhungabanamwo, hama kandi uko guhungabana kuba kwahereye indani aca ahungabanya n'ibimukikuje byose. Aha rero muri rusangi turabona yuko bobo zari intambara hamwe mu buryo buboneka, ahandi bakaja kugira gusenga bikaca bituma baca baja no gusenga ibigirwamana, kuko byari bitumwe n'ivyaha bariko barakora bakava ku Mana. Natwe mu buryo bumwe canke ubundi uko gusenga ibigirwamana biradushikira, ni ko gusenga ibigirwamana tushobora kuba nico kintu coshira uhereza agaciro cane, nza guhereza agaciro kurusha uko mpereza agaciro ijambo ry'Imana, guha agaciro amafaranga, guha agaciro wagaha imigambi yawe gusumba umugambi w'Imana, canke umutware wawe ugasanga wamushize imbere y'Imana, canke abana n'umusore ugasanga ibindi vyiyumviro bituma umuntu yobishira imbere y'Imana biba bibaye ibigirwamana. Aho ni mu buryo wavuze mu cane cane ngabona ko mu mutima, mbega mu buryo bwagutse mu mashengero, haba mu gihugu, haba mu miryango, nta bintu nk'ivyo bimeze nk'intambara biriho twofuma tuvuga tuti mbega Mana baba barakina ba Debora zamena ntizohaguruka turi nk'abakristo, none ivyo bibazo ni ibihe kandi canke twokora iki? Reka Patrick nawe afate nk'umunota atubwire ibyo abona bibangamye, nico natwe abizera Imana twohaguruka nk'imena nk'abavyeyi tukaja imbere y'abandi. Murakoze cyane. Dufate nk'iki gihe hari aho ushobora kumva ahantu canke mu buryo nawe uri ugasanga ariko hari inyigisho zitari nziza, inyigisho z'ibinyoma nk'uko abisirayeli bashobora kuba basenze ibigirwamana mu guhura n'inyigisho zitarizo aho babaye. Ivyo bigatuma umuntu usanga n'ishengero riri ahantu kanaka, hari imico ihari, iyo mico idahuye n'ivy'Imana yatugeze, ugasanga bavyifashemwo nabi. Rero nk'abantu b'Imana no munsi twova hasi tukavuga ukuri kw'ijambo ry'Imana twakiriye kuri muri twebwe, kugira ngo abantu bashikire umuco nyawo boye kugenda uko bitabereye. Yego. Ikindi mbega hari intambara y'ubukene muri kino gihugu, hari intambara ziri mu miryango, kutumvikana,
rega hoho abantu bizera Imana bakwiye guhaguruka bagahagarara nka ba Debora bagahagarara nka ba Baraki bagafasha abantu b'Imana bakava muri ivyo bibazo. yego cyane Nk'abakristo twari dukwiye gufata iya mbere mu gukora ibikorwa byo kwiteza imbere tukabikora tutarenganye. Abadandaza bakirinda ibiturire n'abaronsa amafaranga ntibayagira ibigirwamana, kuko ubu icishe kino gihugu ari kwigungira ko umuntu avuga ati nyuma yanje abandi numuzurira birabasha, hakaba urukundo haba mu mashengero haba mu miryango. Nk'uko tuvuga tuti muri iki gihugu Imana twayishize imbere by'ukuri tukizera Imana tukaba mu ijambo ry'Imana. Iyo hatabaye kuba mu ijambo ry'Imana haza inkurikizi mbi, nk'uko abantu bageze igihe bagasanga bari nk'ingabo zitagira umwami, bakabaho ngo bashika nk'ibihumbi 40 ngo mugabo nta nkinzo canke icumu vyari bikiboneka mu Bisirayeli ngo ntaho ibihumbi 40. Uretse rero kugezaho abo bantu b'Imana Imana yabakoresheje bagahaguruka. Ikindi Imana yamikeneye umuntu kana akabwira imukoresha. Natwe nk'abakristo nibaza ko irakeneye nka Patrick, irakeneye umukenyezi nka Rasiya, irakeneye nkanje, irakeneye nka twese ishengero, kugira ngo mu bibazo bihanze abantu habe ahantu bavuga bati vy'ukuri Imana yacu twizeye turi kumwe nayo turashoboye. Nagoma ndabasabe hari ikintu nka kimwe wowe usigaje uti mwaya majambo vy'ukuri abantu bariko baranyumviriza no basigarana wundi murongo. Murakoze cyane. Je ikintu numva no sigira ariko baratwumviriza nuko igihe Imana iduhaye intsinzi by'ukuri turakwiye kuyinezerererwa tukaririmba tugashima Imana. Tugo turaraba Debora yarashimiye Imana. Igihe Imana igukuye mu vyaha mu bukene mu bundi bubi bwinshi ntibikwiye guherera kubivamo gusa, ukwiye kuririmba ugashingira intaha abandi bakamenya ukugira neza kw'Imana. Nk'ubu turavuga ko Imana yakoze kuko yaradukuye mu vyaha turabidegemvya. Nico numva no sigira ariko baradukwirikira. Yesu abahezagiye cyane kuko intambara mbi cyane, intambara y'icaha ishira abantu mu buja ikabatuma banyegera, kandi icaha ngo cambika abantu bucocegwa. Ikindi ngiro yaco n'urupfu. Rero nk'uko habaye imena kwikubimena mu kuvuga ubutumwa bwiza tukagwanya icaha, kuko icaha kijana n'inkurikizi mbi, icaha kijana n'ivyago, icaha conona umuryango, conona abavukanyi, conona ishengero, ikonona igihugu, mbere n'ubukene bushikira ibihugu kenshi biva kuko abantu bavuye mu ijambo ry'Imana. Rero vy'ukuri Imana idukuye mw'ivyo naho harakwiye kubihe vy'intahe n'indirimbo nshasha. Bibiliya handitse ngo muririmbire Uhoraho indirimbo nsha. Mbega mwe mubona haracagwiriye intahe z'amashimwe abantu bakaririmba indirimbo nshasha mu mashengero atandukanye duhora tujambo? Yego. Manishimwe nimba bikiriho. Mugabo abantu Imana yakijije igakora mu maboko y'umwansi, ikabaha kubaho mu ngo baramahoro, ab'Imana yahagakiza ikongera ikabaha n'ibindi byiza biri mu hagakiza nyine bijana nako. Harakwiye izaburi nkiyi, kuko habavuze ngo ikangure Debora, ikangure ushire kuririmbe, haguruka Baraki wijanira imbohe ewe mwene Abinowamu. No kuvuga ngo iyo hari Imana idufashe tukaronka iminyago hakabikorwa byiza twayikoreye n'igihe cy'ikanguro. Igihe cy'ikanguro rero kijana no gusenga no gutazira no kunezerwa. Abahaye nibatumira abantu wikangure, nabo tutumirira abantu ngo ikangure shengero ry'Imana, tuvuga ubutumwa bwiza, dushinga intahe, abakenyezi bahagare mu ruhande rwabo ivy'Imana batuma babikore, abagabo nabo nyine bakora ivy'Imana batumirira babikore, twese hamwe dutazira Imana dushoboza. Ikindi abahambaye n'aboroshe bose, abatware n'abato bose Imana batumirira gutangaza no gushima ibikugendera irabakorera bagatsinda. Ni mu Burundi twoshimira Imana umutekano iduha, twoshimira Imana igihe imvura igwa mu gihe cyayo, akazuba kakaka neza abarundi bakabaho. Iki gihugu cyacu ni ciza dukwiye kugishimira Imana. Ikindi ubu bumwe bagiye baradonda abantu bagenda barakorakorana bakibuka akantu gato ido nido y'ivyo Imana yagiye irakora.
bakamenya n'ingene n'imisozi nayo n'umuyaga Imana yabikoresha kugira ngo itabare Abisirayeli. Hari ijambo ryo muri Zaburi 90 rivuga ngo nico gituma vyose biriho kuko vyose arabasavye bayo. Imana igomba gutabara abantu irafise uburyo bwinshi ikoresha. Ngo Imana ifise inzira zirenga igihumbi zo gutabara abantu bayo. Ibi rero Debora n'abaraki barabimenye, murabona ko bavugamwo imisozi ngene yanyiganyigiye imbere y'Uhoraho. Na Sinayi bigenda gutyo imbere y'Uhoraho Imana y'Abisirayeli. Mbega tweho mu guheraheza ninde yovuga ati no kuri rero nk'ibintu Imana yakoze noshobora kuvuga mu munota umwe numva nosangiza n'abandi imbere yuko turanze kino kiganiro. Hari cyo wibukaga Madame Rasi yawushimira Imana kuri kino gihugu canke ku buzima bwawe canke mu muryango canke ahandi? Igikorwa Imana yakoze ahanini shima Imana cane nuko Imana yampaye agakiza. Ico kirakomeye cane, ico kimpereza inkore iyo ndavyibutse, ico kimpereza kurema no kwizigira ibizoza ndetse no mu bihimba ndiko dacamo bitameze neza. Numva rero nshima Imana cane gose, kama ndanashima Imana ko yaduhaye igihugu ciza, igihugu ciza ikaduhereza ibihe vyiza, hakabaho ibihe vy'imvura, ibihe vy'ici, nubwo rimwe na rimwe usanga ngira imvura yatevye, ariko muri rusange n'igihugu ciza kirimwo akayaga n'ibindi vyinshi. Yego cane. Nukuri igihugu c'u Burundi abenshi baracipfuza, muri umuntu afise ikirezi ntamenya ko cera. Nivyo hari ivyo twosengera, mugabo no munsi twariko turavuga kuri Zaburi yo gushimira Imana ivyo yakoze. Hari ivyo twosengera tuvuze benshi baca babona bati ca gitoro bwa bukene, mugabo naho ivyo biriho hari ivyo Imana yaduhaye. Imvura irikiragwa, imirima y'igice ca kabiri cyo kurima ihava yera, mu misozi uduze ubona hatotahaye, ivyo twobishimira Imana. Turashobora no gusenga tworohewe atahamwe ari hari, atahamwe riko riraba abantu bagasenga Imana bakagira umwidegemvyo, nico naco twogishimira Imana. Rero ngira ngo icavuze Madame Rasi yacagakiza nico rufatiro rwa vyose. Abantu bose muriko muratwumviriza kuri kino kiganiro musomya Bibiliya, twagomba tubatumire namwe mwese aho umuntu wese ari kurimbura ingene Imana yagira mu intsinzi mu bintu bitandukanye. Haba ingene yamuhaye agakiza, ico nico cambere twagize turufatiro rwa mbere. Iyo umuntu ifashije umuntu akabanguranya akava mu vyaha akakira Yesu mwari n'umukiza w'ubugingo bwiwe, abaronse intsinzi ya mbere. Ibindi vyiza birakurikira. Imana iraha umuntu urugo ikamuha ivyiza vyinshi, abiga amashuri Imana ikabashoboza bagaheza, abakora ivy'urudandazwa Imana irabafasha bakabandanya. Ikibi nuko abantu boja mu zindi Imana bakabikira Imana. Rero twinye aho gakiza tuca duhamagarirwa gutazira Imana. Rero nawe mbega uno munsi ntiwibuka ibintu Imana yagukoreye, intambara nyinshi yaguhaye kunesha nka Debora na Baraki? Haguruka mwene data, ikangura ushire kuririmbe, uririmbira Imana yagira guha intsinzi. Nshuti bakunzi, turiko turakurikirana kino kiganiro turi kumwe, twagomba tubipfuriza umugoroba mwiza, ariko mu bandanye murimbura ku ijambo ry'Imana igihe cyose ku munsi wa gatatu, igihe cayamango muzohore mutwumviriza dusangire ano majambo y'Imana. Mbere yuko turangiza ngira ngo nkuko twatanguye twosaba Madame Rasi akaturongora mu isengesho n'abariko baratwumviriza. Mana data twese uri mw'ijuru, turaguhaye icubahiro, tugushimiye ku majambo yawe meza duhejeje kumva, tugushimiye ko ari wowe duhereza intsinzi no guhagarara mu bihe bikomeye. Tugushimiye ko hari abantu nk'aba Debora, reka ndetse no mu buzima bwacu bwa misi yose, mu gihugu cacu, mu mantuze atandukanye, tubona abantu nk'aba Debora bahaguruka maze bakaza bahindura ibintu mu gihugu, mu buzi, ku mashure ndetse no mu bindi byose. Urakoze uhoramo Imana, reka uduhe mu mutima ukwama tugushima, kwibuka iyo watugiriye neza, iyo turonse intsinzi, kwama tugutazira bati Mana warakoze.
reka rero izina ryawe rikomeze gushirwa hejuru muri byose ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze amen. akoze inshuti bagenzi mwariko murakwira hino biganiro turabasezeye twifuriza umuhingamo mwiza kandi mugomba kutwunganira murashobora kudusanga aho dukorera ku cicaro c'umuryango w'abasoma Bibiliya mu Burundi kwiyobora gitiro abafaransa inomero 1 twegeranye n'ishengero Anglikane bita Cathedrale Sainte Trinité. Murashobora kandi kudutelefona kuri 22 ku murongo wa telefone dukoresha aho dukorera. Imana ibahezagire, Imana ibaho mugisha, mutazira Imana igihe cyose nk'uku kwa Deborah na Barake.